adusubire muri kiya gitabo cyo guharura 21 aho tuza guhagarara n'aya majambo numva mu mutima wanje dukwiye kuganirako. Ni igitabo kimwe mu bitabo vya Mose yanditse bidonda ivy'urugendo rw'abisirayeri. Turaza kurabira hamwe uru rugendo abisirayeri bagize muri iriya minsi bava mu gihugu ca Egiputa bagenda i Kanani mu gihugu c'isezerano. N'urugendo rutari rwabaye ugoroshe, n'urugendo rwabaye urugumye, mugabo kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivyabaye kubisirayeri natwe bitubere akarorero. Natwe turi mu rugendo kandi twamaze kuvyumva mu ndirimbo batubwira ivy'uru rugendo. N'ivy'ukuri ibirusha ntibibuze, n'ivy'ukuri ibigoye birabaho, ariko turafise Imana. Yesu nashimwe. Turafise Imana, turafise Yesu waducunguriye ku musaraba. Uyu yaradusezeraniye ko azodushikana no mwijuru, kandi wewe ntazi kubesha. N'ivy'ukuri naho nyene azohaduha. Yesu nashimwe. Aha rero bari bageze aha hantu hitwa Ikadeshi Baruneya. Niho bamaze kugenda muri urwo rugendo, bamaze kugira urugendo rutari ruto. Navuze ko rutari rworoshe, rwari urugendo boshoboye kugendamwo umwanya muto, vyarashoboka. Nararavye ku ikarata, uravye urugendo bagize nko mu Burundi, bari nk'ahantu tuvuge nko mu Kayanza, Imana igomba kubatwara Muyinga. Mugabo kugira ngo bagende ntibaciye baca Ngozi ngo bace Muyinga ngo bashike Muyinga, ariko Imana yahisemwo kubacisha epfo. Ibacisha nkuko yo bacisha mu Cibitoki bavuye mu Kayanza, ikabacisha ku nkengera za Tanganyika ikabatwara mu Rumonge, bagaca Makamba, bagahindukira mu Rutana, bakaca Gitega, bagashika Karusi. Ikarusi niho twogereranya n'aha hantu Ikadeshi Baruneya bari muri kino gihe. Urumva hari hafi cyane y'Imuyinga. Yesu adufashe. Ni kigereranyo. Uravye bari bamaze kugira urugendo runini, kandi bari bamaze guhura n'ivyago vyinshi, bari bamaze guhura n'intambara nyinshi. Bashitse aho hantu Ikadeshi Baruneya ni hakurya y'Ikanani. Niho Mose yatumye ba bantu kuja gutata, kuko hari hamaze kuboneka wamenga n'ahantu bagira bashike. Yesu adutabare. Mugabo zirya ntumwa zimaze kugenda zigashika i Kanani, bakaharaba bazana amakuru aciye ivutu, baza gusubira guca ivutu abantu bagira bashike. Imana icihitamo kubasubiza inyuma. Imana idutabare. Urumva bari bageze nk'ayi Karusi, icibasubiza urugendo nk'uboka agaca mu Ruyigi, agasubira akamanuka mu Rutana, agasubira Makamba, basubira hafi y'ahantu baciye. Aha rero bari bageze ngo ku kiyaga gitukura, ni ku ngambo yo hirya yo ku kiyaga gitukura, atari hamwe bajabukira ubwa mbere. Mugaba hanyene babona ni nk'ahantu baciye igihe bagira baduga Ikadeshi Baruneya, barasubiye baramanuka basubiye ahantu bari baciye, bagira umubabaro mwinshi. Rero na ijambo ry'Imana ryavuze ngo bihebuzwa cyane n'urwo rugendo. Imana idutabare. Murumva kumenga hariho imvo yuko bokwihebura. Murumva kumenga mubiboneka mu mubiri bari barushe, haraboneka kumenga hari ibintu bovuga ati Imana kubera iki wadusubije hano hantu. Yesu adutabare. Mugabo Imana ni Imana, ngo yahisemo kubatwara izingu kugira ngo hari ivyo yabahungishije, kandi sivyo hari ivyo yabahungishije ibona ibibereye ko ari kubacisha ngaho. Yesu nashimwe. Inzira z'Imana ntizama zigororotse. Yesu adufashe. Ariko irashobora kuzinguruka, mugabo kuiherezo ni wizera izogushikana. Yesu nashimwe. Nizo nyene umuntu akwiye gucamo. Bamaze gushikaho rero niho twasomye ngaha ku murongo wa 4, bavuye Ikadeshi Baruneya baramanuka bashika ahantu Ihori niho Aroni yaguye, niho Imana niho yaguye Imana imuhamba ngaho nyene kuri uwo musozi Ihori.
aha nyene niho rero bagiriye aya magorwa, kandi aya magorwa yo kwidodombera Imana ishimwe yabaye aya nyuma. Yesu nashimwe, yabaye aya nyuma. hari iminsi bari baridoze bashonje, baridogeye ku kiyaga gitukura bakiva muri Egiputa, baridoze bashitse mu bugaragwa babuze ico barya, Imana irabaha amanu, baridoze ibihe byinshi babuze amazi, baridogeye Imara babuze uko bagira amazi arura, mugabo Imana igenda ibatabara. Yesu nashimwe. Aha hantu rero aha ihori niho bashitse naho bamaze kuzunguruka, barabona urugendo bazungurutse aho hantu ngo niho bamaze imyaka myinshi kurusha ahandi. Kuzunguruka aho hantu ukaja ikadeshi barune ukagaruka, niho hantu ngo bamaze imyaka myinshi kurusha ahandi. Noneho baragaruka bisanga basubiye ku kiyaga gitukura, bari bizeye ko bagira bashike, baca ngo bihebura cyane mu mutima, ngo bihebuzwa cyane n'urwo rugendo. Niri jambo Imana yashize mu mutima. Muri ino minsi uru rugendo turimwo harimo ibintu biruhisha, hari ibintu bibabaje abantu, biriho ivyo sagaseseshwa rumuri. Nawe woraba watanguye urugendo kera, birashobora kuhagwanya intambara nyinshi, mugabo ahantu ushitse uno munsi ukaba uri mu madidani ukibaza ngo mbega uru rugendo ndimwo rushika Isiyoni. Umuntu agasubira akibaza, mbega kumenga ndi hafi ya hamwe muri Egiputa, mbega kumenga ndi hafi ya hamwe nava, kumenga ahantu naraharenganye kera nasubiyeyo gute? Birashoboka ko hasubira mwene data, kuko nawe abisanzeyo batazi ukuntu vyagenze. Yesu nadutabare. Mugabo ngo baca ngo bihebuzwa cane n'urwo rugendo. Hari abantu benshi bihebujwe n'urugendo, bihebuye vy'ukuri, baravye ubuzima barimwo, bararaba ukuntu babayeho, bararaba aho bagiye baca mu myaka yabo, akisuzuma akibaza ati none jewe mbega noba nakirijwe iki? Mbega kubera iki ndi muri ibi? Birashoboka ko umuntu yo kwisanga muri situation atipfuza. Yesu nadutabare. Ivyo birabaho, umuntu akisanga mu vyo atipfuza. Mugabo aba bantu ngo bakiri ngaho bihebuye, ngo batonganye Imana na Mose. Imana dutabare. Batonganye Imana na Mose, baravuga bati Mana, kubera iki wadukuye muri Egiputa? Kubera iki wadukuye hariya? Kubera iki watuzanye muri ubugaragwa? Kubera iki watuzungurukishije? Kubera iki y'imiruho? Mbega hamwe twagira dushike dusubiye gushika nino naho? Kubera iki Mana? Iyo tureka tugapfuma tugwa hariya, twari gupfa bakaduhamba, naho nyene imva zariho. Bari bihebuye mu mutima. Mose, kubera iki wemereye Imana? Kubera iki mwatuzanye? Vy'ukuri mwatugiriye iki? Yesu adutabare. Inyishu y'amageragezwa so kwidodomba. Inyishu y'amageragezwa no gusenga Imana, no kwizera. Imana yashize mu mutima iri jambo rivuga ngo raba umusara, raba wizere. Yesu nashimwe. Abantu bose bizeye, hakiza abantu bizeye. Yesu nashimwe. Kuko bari barushe muri ubwo buruhe, babwira Imana kubakuramo inzoka. Kumbure nta wuzi ko zitatembera iruhande yabo, siko mugabo zitariko zirabarya. Yesu ntaco Bibiliya bivugaho kirekire. Birashoboka ko bazibona, mugabo ijambo ryavuga ngo umuntu iriye akaraba gusa akizera aragira gute? Arakira. Yesu nashimwe. Formule y'Imana iratandukanye n'iz'abantu. Abantu bavuga bati niziruka nizikureho, turabe ko twosinzira n'umunsi umwe. Yesu adutabare. Mugabo iyo zipfa kugenda nabo zariye bari gupfa, mugabo Imana itanga umuti mwiza, nabo zariye bakire. Yesu nashimwe. Mugabo byarasaba yuko baraba bakizera. Twasomye ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko n'umwana w'umuntu akwiye kuzomanikwa, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azahabwe ubugingo budashira. Imana nihabwe cyubahiro. Yesu nashimwe. Nikimenyetso gikomeye, n'ikimenyetso
cyane nk'ikimenyetso cyo mu isezerano rishasha cerekana ukuntu Yesu azoza kudukiza ibyaha byose. Yesu nashimwe. Ibyaha byose umuntu arabye gusa kuri uyu musaraba wa Yesu, akizera ko Yesu yapfuye akazuka, uwo muntu wese azogira gute? Azokira. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuntu azoraba kuri uyu musaraba akizera ko Yesu yapfuye akazuka, kubera we azokira. Haleluya. Amen. Ngiyi formule y'Imana. Ngiyi ikintu Imana yatanze kiruta ibindi byose, kivuga ngo raba wizere. Sibyo? Umuririmbyi yavuze ngo naho worira ukanatuntura ntacyo kuri ibyaha byawe. Siko? Naho worira ukanatuntura nta kintu cyo kura ibyaha byawe, atari uko wizeye yuko Yesu yakubabariye ibyaha byawe. Yesu nashimwe. Uyu munsi niyumviriye turiko turavuga ibi bintu, iyi formule murumva abantu baranka ibintu byoroshe. Yesu adufashe. Abantu baranka ibintu byoroshe, bagomba ibintu bigumye. Hari aho umuntu mubwiye uti kimwe guteranya kimwe ni bingahe? Ni bibiri. Mugabo kimubajije ari nko mu mwaka w'13. Yesu adufashe. Bamaze kwiga ibintu vy'amaintegrale, bamaze kwiga ibintu vy'amaformule, bamaze kwiga ibintu vy'amafonction, kiramugora gutora. Yesu adufashe. Yo kwibaza ati uyu mwarimu ariko arambaza kimwe guteranya kimwe agomvye gushika kuki, akabanza agafata umwanya. Yesu adufashe. Kubera iki umuprofesseur de mathématique mu w'13 tugeze ku bufindo bumeze uku, tugeze ko aho aguha karongo kamwe ukamuha impapuro zitatu, bigenda gute ngo ambaze kimwe guteranya kimwe? Yoca atangura gucapa. Yesu adufashe. Siko? Akembe ukuntu bimeze, akiyumvira ukuntu yokora iyo fonction kugira ngo amwemeze, abidemontre ukuntu vyoca hirya no hino bikagenda, akazomuha mugabo inyishu ya kimwe, mugabo yamenetse umutwe. Yesu adutabare. Burya umuntu ari compliqué. Yesu adufashe. Umuntu aragoye. Yesu adufashe. Umve formule Imana yatanze yavuze ngo kuko byananiranye ibindi, kubera ibyagezwe byanse, kubera amabwirizwa yanse, kuko ukwicungura kwananiranye, kubw'impene n'intama n'amaraso y'inuma byanse, ntanze umwana wanje Yesu w'ikinege. Uzomwizera wese, amen, uzomwizera wese azokizwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Mana yarakoze kuduha Yesu. Uzomwizera wese azogira gute? Azokizwa. Mugo umwana w'umuntu ahabereye mubi aravyumvira ati ivyo bintu ntibikwiye. Yesu nadufashe. Siko ababisirayeri inzoka yari yamaze kumanikwa, kandi atari inzoka ibarya, ari inzoka ibakiza. Yesu nashimwe. Mugabo kubabwira ngo nimurabe gusa, raramura amaso, ico benshi cyarabananiye. Yesu adufashe. Iyo formule yari igoye, ico giharuro mwumva cyari kigoye. Kubabwira ngo raba gusa, wizere ko Imana yabihejeje, urakira, ico cyarabananiye. Yesu nashimwe. Haleluya. Mugabo umve nuno munsi niko bimeze. Abantu bazegembana n'ivyaha, abantu barafise imitwaro, abantu bagomba barira, mugabo boraba bakizera bokira. Haleluya. Formule ivuga ngo raba wizere. Haleluya. Yesu nashimwe. Niri jambo rikomeye ry'ubushobozi bw'umusaraba. Uno munsi turiko turavugana aba bantu abavyemeye, nta kindi kintu carimwo, nta bindi bintu batanga, kwari gusa gushira kwa amaso. Urumva ukukiza ku Imana. Yesu nashimwe. Gushirako amaso n'umutima, ukavuga uti kabisa Yesu yabikoze.
amen. Erega naho woza ukihana utizeye ko wahariwe ntibikuvamwo. Urashika hariya ushitse mu ntebe umutima ugatangura kwiruka ngo nacakende ntiwacihanye. Yesu adufashe ngo kandi nakivuze nabi sivyo. Ahariho abana ashobora gushika mu kibanza yahejeje kwihana agaca agaruka ati ari ivyo ntavuze neza. Yesu adufashe. Hari ibintu ntavuze neza umviriza mwa bimeze ukuntu kugira ngo yumve ko yogerageza kugira gute kubyikurako. Oya si ubyikurako, raba wizere. Yesu nashimwe. Raba ugire gute wizere, ico cyonyene kiragukurako ivyaha vyawe. Haleluya. Ico kiragukurako ivyaha vyawe, kuraba ukizera. Nasomye uwitwa Mukristo muri cya gitabo cy'ingenzi. Yesu nashimwe. Mukristo yamaranye igihe kinini w'umutwaro awikoreye ngo azegembana. Ijambo ujya mu mwanditsi yavuze ngo yazegembana umutwaro w'ivyaha umuremereye. Aragenda mu nzira ngo arabura ikintu na kimwe kimukurako. Yesu nashimwe. Aho yaca hose yajana umutwaro munyikiza ati niki cyo nkura ku mutwaro, niki cyo ntabara umutwaro. Ngo aragenda abandanya iyo nzira ahura na musigura butumwa ngo aramubwira ati shishikara iyo nzira nyene ubandanye wizere ubandanye, hari ahantu uzoshika. Amen. Hari ahantu uzoshika uwo mutwaro wawe ukadohoka udakojeje ko n'amaboko. Yesu nashimwe. Mukristo ngo arabandanya aca mu bihe bigoye arashishikara mugabo arashika ngo ahantu. Yesu nashimwe. Ngo ahantu haduga ngo araduga washikira ahantu hashinze umusaraba. Yesu nashimwe. Uwo musaraba gusa aho ushinze ijisho, haleluya, aho ushinze ijisho gusa waza yumva, haleluya, wa mutwara wose ngo uradohotse akiravye gusa yumva biragiye, waza yumva mu mutima araremurutse, yumva aratabarutse, haleluya, atangura kunezerwa. Bikiruko abamarayika batatu baramanuka. Yesu nashimwe. Bamusanga aho nyene atumve Mukristo washitse inzira ni nyene. Haleluya. Uwa mbere wacara mubwira ati ibyaha byawe ubikuwe ko kuva umunsi. Yesu nashimwe. Kuko yashitse hehe? Ku musaraba, kuraba gusa, kuwitegereza gusa, kumedita umusaraba. Amen. Umusaraba bisigura ngo kuri urya musaraba niho ibyaha byanje byaciye kandi byaramvuyeko. Yesu nashimwe. Kuri urya musaraba ibyaha byawe niho byaciye kandi byarakuvuyeko. Reka kuguma wikoreye ibyaha. Yesu nashimwe. Izere kw'ibyaha bihera kandi bikira ni ku musaraba. Arabye gusa yumva biragiye. Umumarayika wa mbere aramubwira ati ibyaha byawe ubikuweko. Yesu nashimwe. Uwa kabiri ngo acaraza, yari amaze iminsi yambaye impuzu z'ubucocegwa, yari amaze igihe amerewe nabi, avuga ati nizi impuzu Imana yantumye ndazigukura ndakwambike nziza. Ikiramukura ku bikorwa bibi. Yesu nashimwe. Aca amwambika impuzu nziza. N'uwa gatatu aramubwira ati ntibirangiye. Yesu nashimwe. Wamushira ku ikimenyetso mu ruhanga, aca yongera muhereza igitabo ati iki gitabo urashishikarana naco uzoshikana ku irembo ry'ijuru. Yesu nashimwe. Ku irembo giyemwo niho honyene uzosiga ico gitabo. Araruhuka, aca atangura kunezerwa, aca araririmba. Yesu nashimwe. Aca araririmba umusaraba, aca araririmba ugutabagwa, aca araririmba intsinzi. Kuraba gusa ahashitse akaraba akizera umutwaro wiwe uragenda. Mwene data nawe urusha, nawe umaze iminsi wihebuye, nawe ufise umenga ibyaha byarase ko kuvako, nawe umenga by'ukuri naho wakijijwe umenga ntiwakijijwe, umenga wasubiye muri Egiputa. Umviriza ndakuremeshe, ndakubwira ngo raba wizere. Yesu nashimwe. Amen. Formule nimwe gusa no kuraba Yesu.
ukizera uti Yesu ni wewe mucunguzi wanje, ni wewe mucunguzi wanje, kandi ibi vyaha urabinduganiye ku musaraba. Amena. Erega n'ivyo wawe vyarimo. Yesu nashimwe. Umve, sitwe tuzokwikura kw'ivyaha. Hari umuntu agerageza kunigana, umuntu akanigana vy'ukuri kandi akanigana agahwera akonda agasubira kugira ngo arabe ko ivyaha vyomuvako. Mugabo ivyaha si uzovyikurako. Yesu nashimwe. Ivyaha uzobikurako no kwizera. Uzobikurako no kwizera ko Yesu ari gukurako ivyaha. Umuririmbyi yavuze ngo mubari mw'isi nta ugororoka atari uwizeye ko yogejwe na Yesu. Yesu nashimwe. Rero mwene data nturuhe, Yesu yaratubambiwe. Kandi Yesu yavuze ngo yari yaravuze ko dusome hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 12 ku murongo wa 32 12:32 hari ijambo ryiza Yesu yavuze. Yohana 12 murongo wa 32. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana 12 dusome ku murongo wa 32. Haravuga ngo nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Yesu nashimwe. Aha nyene 19 ubu butumwa bwiza nyene 19 ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 30. Urupfu rwa Yesu, imyandu ni yacu. Yesu nashimwe. Yesu yaradupfiriye kugira ngo nituze dupfe, inyungu ni zacu. Hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye kugira ngo icanditswe gishike. Aravuga ati mfise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha, nuko bashira sipongo yuzuyemwo inkarisha kwirenga, bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Yesu nashimwe. Ni iki gikorwa ca Yesu yakoreye ku musaraba. Yesu Imana yamurungitse kugira ngo umwizera wese vy'ukuri ntazapfe rubi, umwizera wese azahabwe ubugingo budashira. Ubugingo budashira ubonerwa muri Kristo Yesu. Yesu aravuga ati ninamara kumanikwa, ninamara gushika ku giti nanje kumwe Mose yamanika inzoka ku giti, ninamara gushika ku giti nzokwikwegerako amahanga yose. Urimwo nanje ndimwo. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Kumusaraba amaze gushikayo muri vya bihe bitari vyoroshe, yarasenze, yararushe, yaramerewe nabi, mugabo kubwawe no kubwanje. Arashika rero ngaha aravuga ngo bamaze kumugirira nabi uburyo bwose, ashika ngaha afite inyota ngo nyinshi, bafata ngo iyi sipongo yuzuye inkarisha bayirungikisha irenga ngo bayishira mu kanwa, baramuha bati nunywe. Yesu atugirire neza. Mugabo bimaze gushika ngaho ngo aravuga ngo birarangiye. Yesu nashimwe. Iri jambo yarivugiye ku musaraba. Iri jambo yarivugiye ku musaraba kuko ari ikimenyetso c'intsinzi ya nyuma, kugira ngo umuntu wese azokwizera uwo musaraba azamenya ati n'ivy'iwanje vyarimwo, n'ivy'iwanje vy'ukuri vyasigaye ku musaraba. Yesu nashimwe. Kandi yatwaye ivy'iwawe, yatwaye n'ivy'iwanje. Yesu nahabwe icubahiro. Twasomye hariya muri kiriya gitabo c'Abikorosayi ajya amajambo aryoshe avuga ngo natwe hamwe twari tugipfuye twishwe n'ivyaha yatugiranye bazima nawe.
ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kubaharira ibicumuro vyacu vyose ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwo amabwirizwa caduhama igihura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Yesu nashimwe. Ku musaraba niho icete, haleluya, icete cakwagiriza, icete canyagiriza, carimwo amabwirizwa kivuga ngo naka yakoze iki, ntuze yakoze iki, niki yaragikoze, niki yaragikoze, na ntuze yarabikoze, nuriya yarabikoze, nuriya yarabikoze, canditse vy'ukuri kandi cyari kavuga ngo uyu muntu akwiye gupfa kandi niko gwari rukwiye gucibwa. Yesu nashimwe. Mugabo, haleluya, Yesu nashimwe, avuga ngo raba wizere ico cete, ame, carimwo ivy'iwawe kikabamwo n'ivy'iwanje. Yesu ngo yaragitoye akidugana kuri wa musaraba twumvise, hamwe yavuga ngo birarangiye akibambayo, n'ubu niyo kiri. Haleluya, Yesu nashimwe. Raba wizere, reka gucurumba, reka gucika intege, reka kwihebura, kuko igikuru Yesu yaragikoze. Amen. Ivyaha vyacu uwo musaraba ni winjira uzokwamumenya uti amen, n'ivy'iwanje yabitwaye hariya vyose. Yesu nashimwe. Ni ikimenyetso gikomeye, ni ikimenyetso gihambaye c'intsinzi. Abisirayeri bamaze kwizera, uwaravye wese yarakize. Mugabo muri ico gihe kumbure hariho abandi bagira bati, baguma bikanga ngo irandya, sivyo? Bakaguma bikanga inzoka, mugabo vyamaze kurangira. Yesu nashimwe. Nkuko n'uyu munsi umuntu aguma yikanga, jewe nzoca mu muriro, ndapfuye karabaye. Yesu nadufashe. Mugabo vyaragize gute? Vyaramaze kuja ku musaraba, vyararangiye. Raba wizere. Yesu nashimwe. Amena. Aya majambo y'Imana, icete catwagiriza, icete cakwagiriza, icete carimwo amabwirizwa kigucira urubanza, ico ngo yarakiduganye akibamba ku musaraba. Ndacavuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, abatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo n'ivyatugwanya, n'ivyaturusha inkomezi, n'aba bakuru, n'aba bitwa abakuru, abafise ububasha, ngo nabo nyene yabashoreye bafashwe mpiri. Yesu nashimwe. Sinzi ko iri jambo muryumva. Yahejeje gukuraho icete gitwagiriza ikibi, acafata n'abacandika. Amen. Acafatana n'abakuru n'abafise ububasha, bamwe batwagiriza, nabo nyene ngo atora wa musaraba, sifa kwa Yesu, ngo aje imyuma, aravuga ati tonda na mwebwe. Haleluya. Ngo bateterereza hiboneketse abantu banje kirazira, vyararangiye. Yesu nashimwe. Bene data, tunezerwe kuko twaracunguwe. Muri korale ya mbere hora baririmba ngo tunezerwe kuko twaracunguwe, twarahariwe. Yesu nashimwe. Ivyatwagiriza navyo nyene, navyo nyene n'ivyatwagiriza, n'abatwagiriza, n'abavyandika yabashoreye ngo bambaye ubusa mbere. Yesu nashimwe. Bambaye ubusa, abarezi ba bene data yarabashoreye. Yesu nashimwe. Yarabashoreye. Tureke gutinya, tureke kugira ubwoba, nabo nyene barabizi. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icubahiro. Umviriza, uwo musaraba niyo bendera yabera. Twitwaze uwo musaraba, twitwaze kukwizera. Umuntu avuga ati ndazi ko ivyanje Yesu yabisize ku musaraba, kandi ndazi n'ivy'uno munsi arabishoboye. Amen. Dutsindishe Satani kwizera, tumubwire ngo uwankuye vya bindi n'uyu musaraba inkura.
Haleluya. Umuntu yizera gusa. Namwe niyumvira iri jambo ry'ukwizera ni jambo rikomeye. Kandi riragoye guhamvya kuko naho bivuga ngo raba wizere. Aho umuntu yohagarara ngaka avuga ati muri mwebwe ninde zoja mwijuru. Aho umuntu ashatanga kugira amakenga. Yesu adufashe. Bovuga ati tuzi ukuboko. Yesu adutabare. Muratatangwa kwimba. Reka basha nojayo. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo bayiraba abacikana bakayiraba bagakira, niko na Yesu yatugiriwe. Yesu nashiwe nukuraba gusa ukizera. Bene data, umve ikintu kitugoye n'ubu bufindo twize. Yesu adutabara. Nuko twize ibintu byinshi by'amademonstration, nuko tugomba kubicisha hirya no hino, mugabe igikuru kwari ukuraba ukizera. Yesu nashimwe. Haleluya. None rero bene data, twabonye ababisirayeri baciye muri rugendo ruruhije. Niko bari ahantu hagoye, bari bamaze kuzunguruka barashika ahantu bibaza bati none ibi bintu mbega mana nibiki, sivyo? Ngo bashika ahantu bihebuzwa cyane n'urwo rugendo, barihebura nkuko nuno munsi bishoboka. N'uyu munsi biriho ivyo kwihebuza abantu. Umuntu araraba kuva igihe yavukiye, akaraba ukuntu yakuze, akaraba iminsi agezemwo, agasanga none ivyino minsi birushirije kuba bibi kurusha ivya mu minsi ihetse. Yesu nadutabara akiyumvira ati none gamana mbega ibi bintu nivyo abantu bakwizeye vy'ukuri, mbega kuba dusezeraniye yuko uzodutabara, none ibi bintu wewe urabibona? Mbega ko wavuze ngo nzobatabara, mbega ko wavuze ngo uzoturamira, mbega mana ibi bintu wewe urabibona? Abantu bagasubira gutonganya Imana, babwira ati Mana iyo mfuma nigomera hariya ubona gukizwa ku maziki. Yesu adutabara. Hari abantu bafise imyidogo, hari abantu bafise amatati imbere y'Imana kubwo ubuzima babona umenga buragoye, kuko umenga byananiranye. Umva ijambo ry'Imana, iyo myidodombo siyo nyishu yawe, inyishu iri mu gusenga na mu kwizera. Yesu nashimwe. Umviriza uyu munsi nkuru ndagufitiye ivyo bintu byose ufise, byaba ibyaha yaba imitwaro, umviriza hari ikibiruhura ni Yesu Kristo yapfuye akazuka. Yesu nashimwe. Ivyo bintu bizane uko biri kose. Haleluya. Wizera uyu musaraba, ubu utibendera y'intsinzi yarabonetse, ibendera iriho, ucuhaguruka uri mwene data. Ahuri umaze iminsi umeze nabi, umaze iminsi wewe nyene wakwicira urubanza rubi, wakwicira urubanza rwo gupfa. Mwana ndakubwire ngo ntugipfuye, Yesu yaratsinze. Yesu nahabwe cyubahiro. Ninde yumva yihebuye mu mutima, ninde yumva urugendo rwa muruhije, ninde yumva vy'ukurera ahantu yoburanye Imana ati ibi bintu nibikigamana. Umviriza ngiyi bendera n'umusaraba, hanga amaso umusaraba uzufukame ngaha. Yesu nashimwe. Hanga amaso ibendera. Yesu ari hano kandi ndazi n'umutabazi ashoboye no kugutabara muri ivyo vyiwawe. Mwizere gusa, mwizere gusa. Subundi bufindo umaze iminsi unigana n'ivyaha, wiyumvira ngo jewe ntibihera, jewe vyase gukira, ibi vyaha jewe vyaranyomyeko. Oya, nurizera, raba wizere. Gonge izere. Izere ko Yesu yabiduganye ku musaraba, nta kindi. Izere ko Yesu yabiduganye ku musaraba. Ninda afise ibintu vyanse gukira, ninda afise vyagarutse, uwo wese naze afukame hano, ufukame aha munsi y'umusaraba. Muremvye yavuze ngo munsi y'umusaraba niho nzohoramba. Kaze mwene data, kaze Yesu ari hano, kaze Yesu yiteze kukuruhura, kaze abanza gukize ivyo vyaha.